nyuma yo kubona Steve Harvey agararije umukuru w'igihugu ca Zambia, ubu hagarutse iyindi nkuru iri nshasha. Inkuru nshasha ni Lionel Messi yatumiwe kuronka umudari. Lionel Messi yari yatumiriwe kwitabira ibirori byo guhabwa umudari witiriwe Presidential Medal of Freedom. Ivyo bikaba vyari vyateguwe n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo nawe ni Joe Biden. Joe Biden asanzwe ari umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Lionel Messi ubu ntabwo yavyitabiriye ngo kumvu z'igihe. Kanda subscribe, like na partage, commentaire turacazikeneye kuri Kiyago ca Boss TV. Byose byatanguye gute? Ku bakunzi b'umupira murazi Lionel Messi, uyu ni umukinyi ahambaye cyane mu gukina, akabazwi cyane gose. Yatanguye kuva kera atafise ubuzima bwiza, ariko bigenda buke buke aratera imbere. Ni umwe mu bakinyi b'icitegererezo, ubwo mu stade yose ubona Lionel Messi. Stade iragwira ikazamwo abantu benshi kubwo Lionel Messi, ariko benshi ntibabaje kuraba umupira nk'uko vyitiriwe, ariko baba baje kuraba uwo Lionel Messi. Ikaze rero, vyose tubibabwire. Subscribe turashayikeneye, ikande ngaho munsi kugira ngo dushishikare kubona ibindi biganiro biri ku mwanya. Dukomeze ino nkuru. Uwo Lionel Messi rero mwumva yatanguye gukina umupira kuva akiri muto, yewe akiri muto cyane pe, aho yagiye atangura akina muri Argentina, ahubwo niho yaravukiye. Yavukiye neza muri Argentina. Vyose vyatanguye gute kugira ngo akine umupira? Imbere ko tuja mu kiganiro nyezina, tusubire inyuma cyane ku buzima bwa Lionel Messi. Dukomeze ino nkuru. Uwo Lionel Messi mwumva ni umwe mu bakinyi b'umupira w'amaguru, ndetse cyane icamamare camenyekanye cyane ku isi yose, aho yavutse mu 1987. Uwo Lionel Messi mwumva neza yavukiye muri Argentina. Aho rero muri Argentina yatangiye gukina umupira akiri muto, akora imyitozo muri ekipe y'abana, iyo ekipe ikaba yitwa Grandoli. Nyuma akaja muri ekipe ya News Old Boys, aho hari muri Argentina. Messi rero yagiye aca mu ekipe ahambaye, ubwo yatanguye kwinjira muri FC Barcelona afise imyaka 13 gusa. Aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 yatanguye gukina muri ekipe y'abana, ahita yinjira muri ekipe y'abakuze mu 2004. Uwo Lionel Messi rero arahambaye cyane neza rero muri iyo ekipe yahavuye ayivamwo mu 2021, ubwo yacinjira muri Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Ubwo rero yarakinye neza, arakina cyane neza hari mu 2023 niho Lionel Messi yashobora kuva muri Paris Saint-Germain, ubwo yacinjira muri Inter Miami, aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2023. Messi rero ubwo yinjira muri Inter Miami yarakoze ibindi bihambaye cyane, akomeza ba icamamare. Rero ubu rero Lionel Messi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yari muri Inter Miami, yaravuye ahabwa umudari w'umukuru w'igihugu. Uwo mudari ukaba witwa Presidential Medal of Freedom, umudari w'umukuru w'igihugu witiriwe Freedom. Uwo mudari rero ubwo yawuhabwa, yari mu bantu 19 bari bemerewe guhabwa uwo mudari, ariko yarimwo kuko yakoze ibintu vy'amateka. Aho harimo bamwe baharaniye ubutinganyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abandi benshi. Abo bose barahawe umudari. Muri 19 Lionel Messi yarimwo. Lionel Messi benshi bakomeje kubona ko habayemo ubugarariji, ubwibone, ubwo mu TikTok y'abanyamerika ndetse muri Facebook bagiye bandika ibintu bihambaye bamucoza. Ariko Messi ibintu akoze nakagaye. Abandi atingira nuko Lionel Messi akunda Trump cyane gusumba Joe Biden, niyo mpamvu atitabiye ivyo bintu. Oya, Messi we suka bivuga. Messi ubwiwe yasiguye neza ko ari umwanya w'igihe, cabaye ikibazo c'igihe cyane kugira ngo yitabire ivyo birori. Ariko yarashimiye cyane Joe Biden kuba yaramwizeye ngo ahavure aba muri urwo rutonde. Benshi bakomeje biyumvira ati mbega Lionel Messi ubwo sakagagazo. Vyagombye gusa cyane na Steve Harvey,
ubwo Steve Harvey we yari yashitse muri Zambia. Iyo ni inkuru tutahavuye tubazanira, twaracerewe cyane ariko murasobarira. Iyo nkuru ya Steve Harvey yoyo yavuga byinshi, yashitse muri Zambia aragaya umukuru w'igihugu caho. Rero benshi bakomeje kwiyumvira ati ubwo aba bantu b'ivyamamare ntibafise kugarariza kwabo, ariko Lionel Messi we yakomeje yitonda atekanye. Ubwo vyagiye bigaragara mu nkino zagiye zihuza ayandi ma equipe y'ubucuti, benshi baraje nk'abashinwa, yari Thailand n'ikindi gihugu, benshi baraje biteze yuko Messi havura kina, ariko Messi yasavye ko yoja kuri bench kuko yabona ko mengo buhavura muvuna ntakene urukino rwari rutegekanijwe ruhambaye. Messi ibintu byose vyagaragaye nkuko ari ukubwara, ariko ntikwariko kuko Messi ibintu byose yabikoze mu buhinga buhambaye cyane. Lionel Messi ubwo yagenda agaragara nk'umuntu akomeye, benshi barahavuye baramusuzugura, baramutuka cyane kubw'iyo ngingo yafashe yo kutaja mu birori. Ariko Perezida Joe Biden we naco arabivuga ko Lionel Messi yarashimye cyane kuba baramwizeye, kandi abandi barimviye ati mbega Lionel Messi ubwo iyatuma intumwa igashika aho muri presidence muri White House gutora uwo mudari vyari kugenda neza gusumba. Ariko Lionel Messi ntiyavyemeye, wewe yavuze ati nsivye. Hari mu minsi mikuru ya Bonane na Noheli niho ico gihe vyaba, yahisemwo kujana n'umugore wiwe n'abana kuko nibo yarafitiye ikibabagwe cyane kugira ngo bamarane imisi. Nabo murabibona mu gihe abakinyi baba bamaze igihe kinini bakina bataruhuka, badafata akanya ngo birigwane n'umuryango. Niyo mpamvu Lionel Messi yafashe uwo mwanzuro wo guhavura ataja muri ivyo birori. Nuko vyavuye bigenda. Lionel Messi nta byinshi avuga ngo yishura abandi, umubwira nabi yarihorera, yabifata nk'uko umengo ni ibintu bisanzwe. Benshi bakimva ati ubwo n'ubujuje kashiramwo, aho tubigarutse ko cyane mu rugo rukino rwo muri Thailand rwahuza Thailand n'ikindi gihugu na Inter Miami. Neza muri Thailand bari baje kuraba Messi ahanini, ariko babona Messi ari bench. Benshi bakomeje kwiyumvira ati ivyo bintu si ibintu bisanzwe, si ibintu byari bisanzwe koko, kuko abashinwa benshi barababaye cyane, barababaye biyumvira ati Messi havura kina, havura twereka umupira wiwe ariko ntiyakinye. Benshi baravuga ati badusubiza amahera yacu kuko Messi ntiyakinye, Messi nahavura yasubiza amahera. Ariko ntivyagenze uko. Messi yaciye afata agapira kiwe aradundadunda, mbiyumvira ati Messi by'ukuri yoba yihinduye agatente akarofa, ariko siko vyari bimeze. Nuko rero vyagenze muri ivyo bintu, ntihavuye yitabira ivyo birori vyo muri White House. Ariko Lionel Messi yarakengurutse cyane, kandi yaravuze, kandi ibintu yavuze byari bihambaye birakwiye, kuko yavuze ati jewe cabaye ikibazo cy'igihe c'umwanya, kuko yari yapanze izindi ntego. Ariko nubwo vyagenze uko, abanyamerika benshi babonye ko aragasuzuguro, ariko asuzugura umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Amerika. Benshi babona ko kabaye agasuzuguro umukuru w'igihugu ahambaye cyane ku isi, aramusuzuguye. Benshi ntivyabaryoheye. Iyo niyo nkuru yari kutrendinga na cyane buke muri Leta Zunze Amerika. Ariko mukomeze muduha like, s'abonner, partage, commentaire. Ni hano dusozereye kino kiganiro. Reka tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, mukomeze mufite subscribe mu gihe ibiganiro byacu, mukomeze mu partage kugira ngo ibikorwa byacu bigere kure. Naho ubutaha tubashimire mwaye kumwe na Irakoze kuri Kiyago Cha Host TV. Ciao.